Warubizi gushika mu mwaka wa 2022 ufashe ukegeranya abarundi 100 bafise imyaka iva kuri 15 kuduga wasanga abagera kuri 75 muri bo bazi gusoma no kwandika. Ariko ubatandukanije ugafata abakenyezi 100 abazi gusoma muri bo bagera kuri 69 nayo baba yarabagabo gusa abazi gusoma no kwandika bakagera kuri 81. Ibi biharuro tubikesha urubuga Country Economy rw'ikigo Inobas cyo muri Espagne gitanga ivyegeranyo bijanye n'ubutunzi ku bihugu bitandukanye. Buri genekerezo rya 8 Nyakanga uko umwaka utashe, isi irahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kwigisha gusoma no kwandika. Mu Gifaransa ni Journée internationale de l'Alphabétisation. Kuri iri genekerezo nyene uyu mwaka tugaruke kuri uwo munsi twongere turabire hamwe uko abarundi bagiye baratera imbere mu bijanye n'ubumenyi bwo gusoma no kwandika. Twifashishije vya biharuro vy'ikigo Inobas, urugero rw'abarundi bazi gusoma no kwandika rwagiye ruratera imbere uravye ko vyari vyifashe muri kahise. Dufatiye hamwe abakenyezi n'abagabo, abarundi bafise imyaka irenga 15 bazi gusoma no kwandika bavuye kuri 23% mu gihumbi kimwe n'amajana 979 baja kuri 59 mu bihumbi 2000. Barasubiye inyuma gato mu bihumbi 2008 baja kuri 48% bongera baraduga gushika ku bice 65% mu bihumbi 2016 ndetse na 75% mu bihumbi 2020. Muti byari vyifashe ugereranije n'ibihugu byo mu karere ka EAS. Nkuko tubisanga ku rubuga rwa Banki Mondiale gushika mu bihumbi 2022 Uburundi buza mu kibanza ca nyuma kuko ibihugu byo mu karere bisanzwe bikurikirana uko: Kenya ibice birenga 82%, Tanzania ibice birenga 82%, Uganda ibice birenga 80%, RDC ibice birenga 80%, u Rwanda ibice 79%. Ivyo twomenya kuri uyu munsi nuko usanzwe uhimbazwa kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1967 nkuko tubikesha urubuga rw'igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu citaho indero UNESCO. Intumbero nyamukuru ngo ni kugira hashimangirwe uruhara ntangere rwo kumenya gusoma no kwandika haba ku iterambere ry'umuntu ku giti ciwe mu kibano eka no gateka kazi na muntu muri rusange. Kwihimbazwa ry'umunsi nk'uyu mu bihumbi 2019 Juma Edouard yavugira ubushikiranganji bw'indero ico gihe yamenyesheje ko hari amasezerano leta yateye ko mukono nk'ayi Dakar muri Senegal asaba ibihugu byayiyemeje gushira inguvu zidasanzwe mu nyigisho cyane cyane ku bakenyezi n'abigeme kugira urugero rw'abazi gusoma no kwandika ikanabize muri rusangi ruzobe ruri hejuru cyane muri ivyo bihugu gushika mu bihumbi 2030. Bimwe mu vyatumye urugero rw'abize gusoma no kwandika rugenda ruduga nkuko UNESCO ivyandika harimo ishingwa ubuyobozi bukuru bujejwe kwigisha abakuze gusoma no kwandika bugatwarirwa mu bushikiranganji bw'indero kuva ku wa 15 Rusama igihumbi kimwe n'amajana 1991. UNESCO ibandanya yandika ko vyadugijwe kandi n'utundi twigoro ko kwigisha ku buntu abana bo mu mashure y'intango n'ibindi. Mbega ho mu kibano hari abantu batazi gusoma no kwandika bahibonekeza?